Amahoro neza guys, no munsi tugomba tubigishe bijanye na programmation C. Mugabo kugira ngo utangure kwiga programmation C cyambere na mbere utangura kumenya kwanza icyo programmation. Programmation ni gukora igikorwa kugira ngo ordinateur igufashe mu gihe utari ngaho igafasha igikorwa abandi. Par exemple nk'ubu unye nk'abakoze Photoshop barakoze ikintu kugira ngo gifashe umuntu gukora amafoto. Rero kuri ntuzenya programmation C turashaka kubabwira kwanza izindi langage de programmation kuko ni nyinshi. Hariho C, hariho C++, C#, Python, Java, n'izindi. C++ na C# cyane barazikoresha ku bijanye n'ama jeux video canke C++ bashaka kuyikoresha gukora amahobo. Hama C yo bayikoresha he? C mu bisanzwe bayikoresha kuma équipement électronique. Cyane bavuga yuko bayikoresha mu système embarqué. Rero ama équipement électronique tosha gutanga par exemple nk'ajya ma télécommande dufise muhira ajya ma frigo ikozwe muri C. Ikindi naco ushobora kumenya kugira ngo utangure kwiga programmation C ni ikintu bita éditeur du texte. OK? Éditeur du texte ni iki? Éditeur du texte ni environnement ushobora gushira muri ordinateur kugira ngo utangure kwandika code muri C. Rero izo éditeur du texte ziratandukanye, hariho zitandukanye ushobora gukoresha. Hariho DVC++, hariho Code Blocks, hariho VS Code n'izindi. Izinye mu camake nizo zizwi cyane. Rero nk'ubu onye nk'umuntu akubaje ati par définition éditeur du texte unique. Un éditeur du texte par définition c'est un logiciel qui a tous les outils nécessaires pour écrire un code. Rero aya ma logiciel niyo azodufasha kugira ngo dukore igikorwa. Nk'ubu onye ushaka kwandika programme en C urashaka kugenda ukacuzi télécharger ziri gratuit hanyuma ukayinstalla. Ikindi kintu naco ushobora kumenya muri zo logiciel ziba zifise udu programme. Gambere na mbere hari compilateur. Compilateur ni iki? Dufate twebwe abantu turavuga donc ikirundi, igifaransa, icongereza. Mugabo tukagira compilateur. Ikizo dufasha nuko ordinateur yoyo ntabwivuga icongereza cyangwa igifaransa. Umuntu nk'ubu par exemple avuze ati hello, iyi compilateur ikizo dufasha nuko izofata kijya kintu wanditse, ijya code wanditse kugira ngo icishira muri langage machine. Cyane dukunda kuyita langage binaire. Langage binaire nayo igizwe n'ibiharuro bibiri 0 et 1. Aha, donc ordinateur izocimenya yuko wavuze hello. Sobanura yuko uri kurandika code uzoyandika mu rurimi twebwe tuzi kuko ntushobora kwandika muri 0 na 1 biragoye kuko nigo rurimi ordinateur ivuga. Niwe stara izi éditeur du texte imwe muri izi hazo harimwe ako ga programme kugira ngo kagufashe gufata bijya wanditse kabihindure muri langage machine ayo twita langage binaire. Rero nk'ubu umuntu akubaje ati éditeur
compilateur ni iki? Mu ncamake, c'est un programme qui permet de convertir le code, donc ya code zo kwandika nga, en langage machine ou bien en langage binaire. Ikindi kintu uzosangamo ngaha muri editeur de texte ni ikintu bita debugger. Mu bisanzwe mu buzima busanzwe nta udakosha. Urashobora kwandika code ikaba irimwo amakosa. Rero iyi debugger izodufasha iki? Izodufasha par exemple nk'ubu dufise code debugger ikifasha iraraba ya code yawe ihejeje kuraba ya code yawe igasuzuma yuko atamakosa arimo. Isanze irimwo amakosa ikikwereka aho ikosa riri. Isanze atakosa ririmwo icihereza ya compilateur kugira ngo icihindura en langage machine nkuko twayibonye. Hanyuma ordinateur icitanga resultat. Okay. Tubandanye turabe ibikenewe kandi. Turazi neza yuko nko par exemple dufate nk'ubu uri kurakoresha telefone, hari igihe ugura amamega, hari igihe ufata ukandika igiharuro. None nta kuntu woba wiyumvira yuko aho igiharuro ico aho kija kubera iki bakurungikira ubundi butumwa. Ico naco tugomba twigereye ku bijanye n'ikintu cyitwa variable. Variable ni ikintu nkenerwa mu kintu ca programmation. Ahantu hose uzogenda nimba uzokwiga Java, Python, C++, variable ni ikintu nkenerwa muri langage de programmation. Rero muri C turashobora guhereza umuntu tugakora ikintu aho yinjiza imyaka yiwe. Dushobora gukora ikintu aho umuntu yinjiza ahaba aho yuko ubutumwa ubwo aribwo bwose. Rero muri C langage mbambe nza variable dushobora kuronka hariho les entiers. Les entiers muri secondaire ni bijya biharuro tuba tuzi hariho 1 -5 0 6 n'ibindi. Nkuko nabivuze umuntu ashaka kwinjiza imyaka bisobanura yuko variable izoba ari type entier. Mugira kabiri turafise les flottants. Les flottants ni amareyere. Amareyere nayo dushobora gutanga exemple kuko kurya tubizi tuvyandika mu gifaransa siko tuzovyandika muri programmation. Tuzovyandika muri système anglophone. Bo bandika par exemple 2.8 moins 3.14 n'ibindi. À la place ya virgule bo bashiraho point. Aya nama flottant n'amareyere kujyanye tubizi. Izindi nazo ni caractère. Caractère ni ajya ama symbole ubona ari kuri clavier. Par exemple turashaka gutanga nka a, menya neza caractère kugira ngo yandike ushiraho simple guillemets, hariho plus, hariho signe ya multiplication n'ibindi. Izi nizo caractère zijya tubona kuri clavier yaba ya telefone canke ya ordinateur dushobora gustoka. Rero hariho n'ikindi kintu cyitwa les mots clés canke keyword.
utujambo tuzokoresha kugira ngo ordinateur imenye yuko tuzokoresha entier, flottant canke caractère. Kuri entier hariho int, niko ka mot clé tuzokoresha kugira ngo ordinateur tubwire ko turiko turakoresha entier. Hariho float, les flottants. Hari tubiri, hariho float, hariho na double. Kuri caractère tuzokoresha akajambo kitwa char. Okay? Utu nito tumokle dushobora gukoresha muri programmation C. Ikindi gikurikira dushobora kumenya ku bijyanye n'ama variable ni déclaration. Déclaration. Ok, kugira ngo kwanza tumenye déclaration, reka ndabahereze par définition variable unique. Une variable est un identifiant qui permet de stocker une valeur ou bien des données, bien des informations. Wisanze variable izodufasha kugira ngo dustoke ibintu bivuye ku mu utilisateur. Umuntu azoba ariko arakoresha ico kintu turiko turamukorera. Rero déclaration bwa mbere na mbere dutegerezwa kumenya ikintu bita inyubako, syntax. Ok. Déclaration nique. La déclaration, c'est de préparer les variables qu'on va utiliser dans un programme pour écrire un code. Uriko urashaka kwandika code, urabanza ugategura ama variable azoronka ama information avuye ku utilisateur. Fate nk'ubonye par exemple ukoze aka application kazokwakira izina rivuye ku mu utilisateur. Izina ryiwe canke imyaka yiwe utegerezwa kubitora. Donc azovyandika abirungitse uco bitora. Ce qui veut dire que naha nyene déclaration dutegerezwa gutegura ayo ma variable tuzokoresha muri programme. Syntax rero gutegura turiko turandika code ni ya wandika type ya variable hanyuma na nom ya variable uhejeje ugahereza na point virgule. Notez bien, dosize point virgule ya debugger izocikwereka yuko harimwo ikosa. Ndashaka gutanga example. Nk'ubu dufate ngomba ngire déclaration ya variable ya mu utilisateur azo kwinjiza imyaka yiwe. Ndashaka kuvuga ati int age. Sobanura ngaha ordinateur ndayibwiye yuko dukeneye variable ya age ya type entier, donc int. Kaka mot-clé twavuze niko tuca dukoresha. Ikindi naco dufate nk'ubu dushaka kugira surface, dushaka gukarikira surface kubera izo birimo ama virgule, dushaka kuvuga ati double surface. Aha naho duhejeje kugira déclaration y'ama variable abiri. No ya variable ni age, nkuko navyeretse ngaha anye. No ya variable ni age, type ya variable ni int, bisobanura yuko ari entier. Aha naho dufise no ya variable ni surface, hanyuma type ya variable ni double. Double nayo twabonye neza yuko aba ari réel. Urashaka kugira na float, nta kibazo, naho nyene ni sawa. Hama ikindi naco womenya ni ikintu cyitwa
initialisation. Initialisation. Initialisation ni gutanga une valeur à l'état initial ukayihereza variable yawe. Fate nk'ubu syntaxe nayo nyene turagira type variable ama tukagira nom ya variable ama tukagira égal aha naho tuca tuhereza valeur. Notez bien, iyi valeur tuza kuyihereza ni même type ni type ya variable. Par exemple, nko dufise int age dushobora kuyihereza nka 0 ari l'état initial. Bisobanura ngaha anyemeje gukora igikorwa citwa déclaration, plutôt initialisation. Initialisation nkuko mubibona ni déclaration no gutanga valeur kuri variable. Okay? Hama nkuko duhejeje kubibona muri kino cigwa, turahejeje kubona ico arico programmation, turahejeje kubona amalangage atandukanye, turahejeje kubona n'ivyo tuzokwestara ama editeur de texte, turahejeje kubona n'ikintu citwa variable, ikintu nkenerwa kugira ngo tuze tubike ama information y'umu utilisateur y'umuntu tuzokorera ikintu cyaba application canke ikindi kintu kugira ngo tukimubikire. Ahakurikira tuzoza turaba kubijanye na manipulation ya variable.